Halo, halo kuchana ikomedi. Arakoze cyane kunakira nko mubona ngaha baryohewe cyane rwose kuba ngarutse mu gihugu kuko nabaranze igihugu mu bakozi mu diaspora mu nkubira amashi cyane. Jewe mu diaspora aho ntandukanye n'abajya mu menyereye n'ahantu hamwe gusa. Ni jewe cyenyere mu diaspora yagiye hanze atabizi ata passport ata na resepasi n'undi nkubira amashi cyane. Oh my God! Nibaza yuko naringiye he nanyicaro naragiye hanze ngiye kuraba yuko amazi yagarutse kw'irobine. Oh my God! Halo, ndaryoherwa ndi imbere ya Janati Comedy. Ariko rero kuva jewe ntaraho mu diaspora nari mfise amahirwe adasanzwe. Ni jewe jenyene ntashobora gusuzugura akazi akariko kose. Jewe nkiri ngaha mu Burundi nari nagiriwe amahirwe y'ukuronka akazi. Ako kazi mwaza yuko karakara. Narose akazi ngaha mw'irohero kari ako kugaburira imbwa nkayoza ntongera nkayigaburira n'ubundi muntu aramashe cyane. Ni ukuvuga imbwa kuyigaburira si ikintu cyoroshe. Iyo mbwa yarya inyama mu gitondo, saa sita no mw'ijoro. None nibaza yuko ikiro cy'inyama kigeze kurangara mw'iyi minsi. Ikiro cy'inyama nasho nyine cyaradugije ibeyi ku buryo kigeze ku bihumbi 30. Harura rero iyo yarya ibihumbi 90 ku munsi, 30 mu gitondo, 30 saa sita, 30 mw'ijoro. Ayo je ku kwezi ntayo nakorera ntayo bahemba bisigura ko nasuka iki nasumbwa n'imbwa. Ariko rero ndazi ko iyo mbwa nayigaburira yabaye ijya mbere mu buzima nifuje kubimbwa. Ariko iyo hageze igihe upanga kuti wambwa naca nakubaza none uvuga yambwa yo mw'irohero cyangwa uvuga zimwe zo mu buterere? Ubuzima bwaratsinze cyane kubera ibintu byaratuze ku isoko, ibiciro byaratuze, inyama zaraduze, inzoga zaraduze n'ibindi byose byaratuze ibeyi. Urazi yuko no mw'isengero batugije ibiciro. Kera hageze gutanga ishikana bakubwira bati utanga icyo ufise, ariko ubuye bakubwira yuko Imana itarya imboga. Bisigura yuko uhera ku majana 5 n'imiburi kubera imbumbi igeze ku majana 205, amajana 3. Ariko iyo hageze gutanga ishikana pasiteri usanga ari mw'imbundi idasanzwe. Pasiteri aca yinjira muri mwemu. Oh, haleluya! Nutanga ishikana ryawe uri kwize na kabiri. Imana uri utanga angahe? Wari ufise ijana utanga amajana 2. Banza ufate ishikana ryawe uri kwize na kangahe? Na kabiri. Hanyuma Imana nayo iraguhezagira ikigwiza na kabiri. Rero agasori gatori kambaye kandi sitini twahereye yari iswara y'uko nagiye mu misa nari umunyeshure. Urumva ko nari nyiri ngaha nari umunyeshure, nari mfise 5,000 n'amajana 5 mu mufuko. Ndafata kubera biragoye yuko ukura amahera mw'isengero abantu bayabona bo mwicaranye ngo babone ayo ugiye gutanga. Nari mfise 5,000 n'amajana 5 imbere n'inyuma. Ndafata 5,000 ndabishira iburyo, amajana 5 ndashira ibubafu. Bisigura yuko nja gutanga amajana 5 nkishikana. Reka share naciye nihenda, naciye mfata bya 5,000 usanga arivyo natanze. Abaye prema dabaye none uno munsi njambirwa hehe ntabwirirwa nongere ndaburara. Ariko rero Imana ntiragira uwayo. Ndaciye imbere ya banki nza muri umuntu avuye kurotira ariko araharura amahera inoti ya 10 kirakoroka. Ndavuga ndayatora ndiyumvira none aya mafaranga ndayamusubiza cyane yuko yari pasiteri yatubwiye yuko utanze ishikanwa Imana ijya kurigwiza na kabiri. Nanje barakoye 10,000. Mba ntari nishyura mbona amashi cyane.
ibintu vrema ibintu byarazindisha ariko ari ingeso ya pasiteri imwe usanga ntakunze. Abapasiteri ntibakitugirira icyizere. Kera mu gutanga ishikano bafata agaseke ukagenda ugashiramo amafaranga yawe. Hari gaho ufite ijana, waba ushaka gutanga ijana mugabo ufite amajana 5 ugaca ugenda ukisubiza amajana 4. Ariko rero hari ababiri baca bavyungukirana, yarazana ijana agaca yisubiza amajana 4. Bamaze kubibona baciye bafata bakora udusanduku umengane tumwe tw'amatora, ukorokerejeyo ntuja gutora, ushireyo 5 canke 10 bari gushira amajana 5 ntuja kubaza. Numva naje nabihombeyemo mwubwo buryo. Halo nukuri sinobesha ibintu byaradutse. Ugiye kuraba neza n'abantu baca bafata ibintu barodandaza kuri prix normale baca baraduza ibeyi. None uretse n'abadandaza n'abantu b'ubuzima busanzwe baradugije ibeyi kabaye. Uretse none yuko babana basenga mwibarabara nabo nyene badugije ibiciro. Kera bahora kuri desi ubu bageze kuri 2000 baradugije ibiciro. Musanzwe iyo ugiye kuraba ubuzima mu buzima busanzwe bwa ruguru no mu buzima busanzwe bw'ino ibintu biratandukanye cyane. Twarete za ruguru n'izindi Bujumbura mu basirimu, abantu muri ngaho murabasirimu vraiment mwambaye neza musa neza mwikomera amashi cyane. N'abantu bavukiye ruguru namwe mwikomera amashi cyane kandi najewe ndimo yikomeye. Mu bisanzwe abantu twavukiye ruguru twakuriye mu buzima novuga bigoroshe cyane ariko buraryoshe kubera twarabukuriyemo tugirwa n'amahirwe yo gushika Bujumbura. Ugiye kuraba itwarete za ruguru bimba akanogo cyangwa ikinogo bagaca barenza k'ibiti. Nuvuga uri ngiye muri toilette bisaba yuko ukora siporo misi yose uguma muri position y'ipadaci umenga umwanya wose witeguriye kwiruka. Bindira rero utombore neza imvura nyigo iguye ikunyagira kuva mu nzu gushika muri toilette kubera toilette uyisanga a 10 metres ariko itwarete z'Ubujumbura uzisanga mu nzu. Gusirimuka ni vyiza, urumva ukora itwarete inyuma ukayishira mu nzu umaze gusirimuka bisigura yuko wituma hehe, wituma mu nzu. Mwikomera amashi cyane abantu mwese muri ngaha n'uwo batagira inzu ndabwifuje kuzoba yayubatse muri 2026 nawe agirene yitume mu nzu. Mwikomera amashi cyane. Mu bisanzwe rero ndabakengurukira cyane vraiment ndagiye kuba ndi imbere y'abantu nk'abahaye basa neza batagasa. Ariko abantu siritu abakobwa ariko no basirimuka cyane gusumba siritu abakobwa ba ruguru. Umukobwa wa ruguru muramuheruka mukivugana yitwa Clotilde ashitse Bujumbura ugasanga yitwa Koga, ugaheruka yitwa Nadine akiri ruguru ashitse Bujumbura ugasanga yitwa nani. Iyo mbere rero yitwa Karine nawe aca yitwa gute? Ivyo sije ndabivuze. Ariko iyo ndwara yarafashe n'abahungu. Uraheruka umuhungu wa ruguru yitwa Fideli ashitse Bujumbura akitwa Fifi. Ariko ibatse rero hano bari Pierre aca yitwa gute? Mwakoze cyane.